ntidushaka kuzopfa kabiri kubera ko hajye umuntu apfuye bari bamuzi nabo bagapfa atakindi kintu bashaka kumwibukira kabapfuye kabiri kudapfa rero kabiri canke gatatu ukora ibikorwa abantu bazosigara barumviriza. Guys, hello people, bivanye naho muherereye mu mihingo yose igize isi yose. Mwabibonye kuri kamera ni The Vibe Master Aristote, umwana w'Imana, akandi banyita ndumuvyeyi w'abana benshi. Nkuko mubibona kuri kamera, hari inyuma ya kamera naho hariho uwo bita Gongo Gontrani wako aratuma amajwi n'amasanamu bigenda neza cyane. Ariko wabona ko nakikijwe n'abasore bambaye ivyera gusa, ariko icyo no gusaba kimwe gusa, banzu kande subscribe kuri channel yacu, wandika ati E+257 cyangwa wandike E+ nteranya kabiri gatanu indwi hamucu ufyonda kuri sabone. Uhejeje sabone ucubandanya dukurikirana kugira ngo uzurironkera ibiganiro bitandukanye. Iki kiganiro bacita gute? Bari hehe rero nabazanye nabasanze aho basanzwe bakorera. Nkuko mubibona hari ya hejuru yacu ni Regimo Music. Regimo Music ni ikintu kiri mu bunini kuko uravye aho turi wabona yuko hari abantu benshi cyane bose babita Regimo, ariko no musindi kumwe na babiri basanzwe bari ku mutwe wa Regimo. Reka ndabaha ikaze, ndahera ku babwita uburyo ububamfu bwanje. Reka ndaho ikaze muri micro za E+. Urakoze cyane, ariko kandi reka turamutse abariko baratura babonye batwumviriza tubabwira ati nibaze tuganire. Nizere yuko ivyo mbonesha amaso n'indana ari uko nyene. Ego. Kurundi ruhande ndi kumwe na mugenzi wiwe afise gitari, bose babita Regimo. Sindababaza amazina ngo mubamenye, ariko nawe reka ndamuha ikaze. Urakoze cyane ko mikaze ko kandi nanje reka ndamutsa, ariko baradukurikirana hariya kuri E+257. Ikibazo canje cyambere ndababaza, kubera ko iminsi yose ndabasanga mwambaye ibisa. Turamahasa muga mbona mudasa. Turasa mugabo. Abahungu bafise defo imwe yonyene, bambara ibisa kandi barabegwa. Cangirako benshi bakuze kuvuga Regimo, umwe akavuga ati neko bose bambaye ibisa, bose ni Regimo. Mbega bimeze gute? Amazina bo bariswe n'abavyeyi bimeze gute? Jenitwa Nduwayezu Blaise, hanyuma kandi nkaba mvuka mu Kirundo, komine Gitobe. Nkaba ningaha muri iki gisagara ca Bujumbura ndiko ndahakorera ibijanye n'imirimo, ariko ivyo ndiko ndakora cyane ni ibijanye n'ibikorwa kwa mvabwenge byo kuririmba muri Regimo Music. Kurundi ruhande bazishaka donation batazira Mr Polite umuhungu hariya igasogwe imuyinga. Ikindi kibazo, Kirundo imuyinga vyagenze gute kugira ngo mumenyane? Umuziki ibikorwa mvabwenge vyaduhaye izina Regimo Music. Ati ibikorwa mvabwenge vyabahaye izina Regimo. Why kwita mu Kirundo bavyita amahasa? Regimo n'amahasa, Regimo, ariko byaje gute? Ushize ko Kabre abara amahasa y'ukuri, hanyuma hariho kandi baca bavuga ngo fo abara amahasa atarayukuri. Muga twe ntutwite Regimo. Regimo. Mwisigurira rero Regimo Kirundo Muyinga. Why? Bo tumaze twaravyawe tuvyagwa n'igihugu kimwe, kiraturira kiradokoza, ariko kandi kiranaturihira n'amashure. Uretse yuko abavyeyi b'amaraso badasa, bamwe nabimuyinga abandi nabo mu Kirundo. Hanyuma tubaze kugera muri iki gisagara tuje kwiga amashure, twahuriye muri kaminuza y'u Burundi. Hanyuma duca dusanga turi mu mpano imwe y'umuziki. Hanyuma iyo mpano imwe y'umuziki niyo yatumye turonka iryo zina. Iryo zina ni zina twiswe n'abantu sijya twiyise, muga baravye kubuntu inyifato ingene twitwara, donc ukuntu twakundana twagendana, bace bavuga ati babuze ingene baduhamagara, bace baduhamagara ati Regimo. Kera mwambara ibisa? Erega icatumye batwita Regimo no kubera inyifato twaye dufise. Afite iryo zina nubwo ritaye bwabeho, uko twari tumeze, uko twifata nivyo vyazanye iryo zina. Kubera ko uyu twahuriye muri kaminuza y'u Burundi za 2012, hanyuma tuba bagenzi, hanyuma uko twagendana niko twatera tugira ivyumviro bimwe, gasanga dusumira hamwe, tugurira hamwe, twambara presque ibintu bimwe. Hanyuma rero tugiye baraburi zina baduhamagara baca batwita Regimo.
yeah. ati twakora bimwe twambara bimwe baca batwita regimo cangaruka nkagira ikindi kibazo turakuze kubona bimwe mu migwi yo ngaha mu gihugu cyacu Burundi biyita izina bagakorera hamwe nkuko mwe mufise parcours nziza ico kubwira abaririmbyi bafise group imeze neza iri ku mande zose nukuri nawe wengisha nakuvuga regimo music muradutunga regimo music barakora vyiza kandi murakunze kubabona banaserukira igihugu cyacu Burundi ariko cangaruka burya imyaka mu maranye burya twitege yindi irenze nk'iyo mu maranye muri kumwe yo bayitege cyane kubera ko ubuheruka niho twari kwandikisha ibikorwa mvabwenge muri ca kigo citwa Obedeya Office Burundi des droits d'auteur niho twanasanze yuko ni nyuma y'urupfu rwacu abadukomoka ko bazoshobora kubibenefisia imyaka 70 urumva rero abantu bitegeye kurambana kwacu tukiriho tutanakiriho kubera urumva yuko ibisigi vyacu rero twinjire muri kariyeri yabo ibikorwa basanzwe bakorera igihugu cyacu cy'u Burundi banasohoka kenshi mu gihugu cyacu kugira ngo baduze ibendera ry'igihugu kwa kundi cyacivugo dushigikira ivyiwacu muheruka gusohora indirimbo inkumbu wayi kwandika inkumbu Mo inkumbu ku bantu batarabikurikirana ku yandi ma media tugenda turabisigura inkumbu ni indirimbo yuzuye ubutumwa bwo guhagiza igihugu bwo kwerekana ubwiza bw'igihugu ariko ubutumwa hanini twashaka gushikiriza abarundi n'abarundi kazi ababa ngaha n'ababa hanze kwari kubabwira uburyohe bw'iki gihugu cacu no kukibakumbuza no kugikumbura kugira cyane cyane bagaruke aho bataye uruzogi basubira iyo bataye uruzogi kubari ngaha mu bisagara bahateza imbere ukumbura aho wakuriye kumbe usubireyo we nimba warateye imbere nusubirayo ugasanga hari ico wofasha wohazana ukizaneho mugabo imbere yuko umuntu asubira ahantu abanza kuhakumbura akayumvamwo indirimbo yerekana ubwiza bw'igihugu ariko kandi hamagarira abantu yo gusubira iyo bavukiye kugira ngo baterere agacumu kubumwe mu iterambere. Blaze irimwe amajambo akomeye cyane irimwe ubutumwa bwuzuye nkuko umuhejeje kubishikiriza uno musi ninde muri mwebwe yabwiye mugenzi bati twandike inkumbu twebwe mu kwandika indirimbo nta ubwira uyundi ngo bimeze gute kubera yuko keshi tuba turi kumwe turavuga ati ikintu gishobora kuba kigezweho ubu ni icahe hanyuma tugaca dutora sije imwe muri nyinshi tuba dusanzwe dufise ariko indirimbo inkumbu yari isanzwe ihari mugabo tuza gutora ide neza yo gusubira kuyivyura kandi isubire ije muri studio ikorerwe najya amasanamu igihe twari tuvuye ngaha muri iki gisagara tugiye mu kindi gisagara c'ahandi hantu niho twaciye tuvuga twoshika hari mu gihugu co hanze ahantu muri Congo Brazzaville hari Pointe Noire aho twari twatumiwe muri festival yitwa Sangunjinji ego niho twaheza tukavuga ati none tweko tumaze y'imisi ingahe indwi imwe yonyene mugakumbura tugaca dukumbura none abandi bariyo muri za Amerika za hehe bamara nk'imyaka bataje bo bica bigenda gute no benshi bakunze kuvuga ngo burya ngo uyu muziki waciye mu vyuma ngo dukunze kumva kanovera kawo ariko jene nagira ibakwe ryo kuwumva muko murawucuraranga kusamiriza runaka ntarinze kuvuga ariko tugira ko nabona ko mufise n'ibicurarangisho bumve gatoyi inkumbu mbega yari imeze gute mo tusangize vibe yari iri muri studio vibe yari muri studio canke tugikompoza bantu mwehi aha mubona njunje jewe nishwe n'inkumbu inkumbu z'iwacu kiringo c'umujamvu kuri inzira jasigaye nizeye inyoni n'ibisiga girikeze jewe naraganditse nimba mugani iwacu muri ntwarire bakababaza bati mbega ninde murababwira muti ni wa muhungu bakabasubiru ziko bakunda kudedaguza
murababwira muti ninkunda Burundi wa kwa Muhirwe mbega ko nishwe n'inkumbu ndi muganya burunga hakurya y'amazi bicuriki nacica nk'irungu bantu mwe umuhisi canco yarabiririmvye ewe Burundi we tegwa itekana bawe utatsi vyiza ugatuma bawe tugukumbura +27 The Vibe Master tubandanye +257 TV na Legimo Music Ngumbu yo 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 tuendelee ama tusendelee ndakumbuye babana twakurana dukinana kanjenje gwarunganwe twahora duhitanana tukajana kuvoma kuzuba rya Mingwe bakabudesiya hamwe hirya iwacu nahora nja gutumira urukanwa rwahiye babatamba bamwe binararibonye nahora nja kongorera irukirigisama abazoba bakiriho uzobandamukirize ubabwira uti n'abarabatasha utamajoro n'ubusa ni kabiri na rimwe akaza muhoberane inimbicure sije nzobona ndashitse niyokereza amayuni mbega yemeza ntebu ziracariho nka kera urupagaso rurajyana inkumbu nazo zingeze ibwina sindikira ngo kiri wanyu nukuri vuba ndaza mbega ko nishwe n'inkumbu ndi muganya burunga hakurya y'amazi bicuriki nacica nk'irungu bantu mwe umuhisi canco yarabiririmvye ewe Burundi we tegwa itekana bawe utazi vyiza ugatuma bawe tugukumbura. Wow, Legimo Music urumva yuko babasangije umunezero wari uri muri studio cangaruka nikiki cabagoye muri studio Chatugoye turi muri studio oya turi muri studio ntibitugora kuko icambere tuva ku cicaro ca Legimo Music vyose twarabicunganije umuziki ukuza kuvuzwa vyose tuva ngaha twarabipanze les arrangements vyose twarabipanze ngira ico tugora dushitse muri studio n'umwanya imashini yaka n'ukuntu umuproducer yipanga kugira biterateranye mugabo canka amatara gacika nayo ubundi hoho twe dutwara indirimbo yaheze dusanzwe turirimba live hanyuma canke ugasanga akumbure mwibi vya enregistrement ugasanga twakoranye n'umuproducer atabimenyereye mugabo imana zacu durahitamo n'abaproducer dukorana abaproducer dukorana tugira ko twe tuvuza live music no mu kwaregistra twaregistra live music nta kintu kitugora twebwe ibintu bitugora ni kugira twandike indirimbo ibeho tuyitorera umudiho amajambo tuyemeze hanyuma tukavuga tuti irabaye indirimbo nayo kwitwara muri studio tugenda byaraheze tumubwira ati atsa tuvuze ko aba musicien turabitwarira. Feedback Blaze zazimeze gute mumaze kwa musohora ino ndirimbo? Simeze neza kandi indirimbo yasohotse mu buryo novuga butari bumenyerewe kandi ngaha muri iki gisagara bitamenyerewe kubera harabayeho projection y'indirimbo abantu twabatumiye bose baraza urabamenyesha makuru uri n'abaririmbyi bagenzi bacu kugira ngo dusangire ico ciza byari bimeze neza ariko kandi hariho nizikiza ubu hariho abantu benshi baciye bibuka
nkuko yabivuze mugenzanje baribuka iyo baje bava iyo bagiye bava donc aba diaspora batangura kuza gukorera imigambi mu gihugu c'amavukiro urumva ko ari ibintu bimeze neza. Cangaruka kuri target uno munsi mufise uno mugwi n'ukuri tureke kubeshanya nk'abarundi kwa kundi cacu ivugo cacu dukunda ivyacu uno mugwi n'umugwi ukora neza ariko nkaba mfise ikibazo kimwe sinkunda kubona Regimo Music muri collabo nyinshi why ni kubera ko benshi style baririmbamwe siyo twe turirimbamwo kandi buya kenshi n'intumbero si zimwe twe uravye ivyo turirimba twihatira cyane kuvuga kutava cyane ku karanga kutaja kure cyane y'akaranga kandi ivyo ni navyo igihugu gisaba ariko si kuvuga yuko ico arico kiriko kiratuma tutagira amakorabo nuko ico bita urupapuro rw'inzira rw'iwacu amakorabo hataragera Fedor uteye iwacu amakorabo ntiharagera muzoyabona mu baririmbyi b'abarundi harimo abaririmbyi bafise profile nk'iyi iwacu ariko umuntu tutazohakorabo n'umuntu adutwara mu bintu bidashobora kubahiriza imico n'akaranga ntidushaka kuzopfa kabiri kubera ko haryo umuntu apfuye bari bamuzi nabo bagapfa atakindi kintu bashobora kumwibukira kabapfuye kabiri kudapfa rero kabiri canke gatatu ukora ibikorwa abantu bazosigara barumviriza rero hari nk'indirimbo wandika uyu munsi nyuma y'umwaka umwe abantu ntibabe bakiyibuka mugare n'indirimbo umuntu yandika ugasanga harimo ivyigwa abantu bazoguma biga n'amageneration abazoza bose bakazokwama bashaka kwigira mu iyo ndirimbo rero nk'umuntu atandika mu iyo sanse nibaza ko tutazokorana ntibizokunda oya kubera ko twe ntidushaka gupfa gatatu ati nibashaka gufa rimwe bashaka gufa ngo kenshi badushaka gupfa rimwe bashaka gufa rimwe vuga twe dushaka kuva mu uyu mwuka tuvuye mu uyu mwuka basi tuzobeho nk'aba Mandela tuzobeho nk'aba kwa Gasore tuzobeho nk'abandadaye tuzobeho basi nka Chancho Hamisi none Chancho Hamisi ariyo mu buryo bw'impembe umugaye indirimbo n'ubu turamuvuze nga no mu nkumbu twaramuvuze Blaise ati dufise target kandi nombere twe twihaye niyo gukurikiza imico n'akaranga mufise ugwaruka mukorana ama repetition ariko kenshi yo musohotse musohoka muri babiri biva kuki nuko nabo nyene mu mwanya wabo utaragera ariko kandi nuko abeshi usanga batanakurikirana ngo barabe bavuze ngo iyo dusohoka turi babiri sintibwo bari byo kubera yuko hariho ama festival menshi tumaze kujana gukora ariko le aba principal tuzi kandi tuvuga ati Regimo baraje ni babiri hariho n'ibikorwa n'izina nyene izina ryemerera babiri izina ryemerera babiri biva kuki none kubera ki izina ryemerera babiri Regimo n'abantu babiri Regimo kidi Regimo umuvuze Regimo n'amahasa ariko mufise abandi uno munsi bavuga ati dushaka kufa rimwe ariko izina ryacu sedine bigaruka uno munsi turamubuze Blaise aha wadusanze ni nahantu Regimo ikorera sinzi ko waje repetition ikiri kirabahara abantu benshi abaririmbyi benshi urumva Regimo ntibashobora kwitwa Regimo bataragenda oya ariko si kuvuga yuko twebwe muri pipeniere wacu mu rugandi wacu tudafise abo turiko turategura bariho mugaba zo kwitwa Regimo muzi batakiriho mugana abo bazoza bitwa Regimo ariko uvuze Regimo n'abantu babiri abandi bose buzinyo aho habona abakozi benshi biki kandi bose n'abajimo bakora muri Regimo mugani bashobora kwitwa Regimo n'abajimo bafasha abajimo mugaba abajimo hageze ko haseruka abajimo haseruka abantu babiri kuko Regimo gisikura abantu babiri uravuze ijambo ati uno musi bazoza kwitwa ba Regimo aba Regimo batagihari nta muntu azi imyaka azomara ku isi mwiteze ko abo ba Regimo bandi bazoza ryari wamaze kwiyishura ubuze ngo nta muntu azi imyaka azomara ku isi aho wamaze kucishura bazoza none ryari bariho mugabo ntibashobora guseruka ubunyene twe tukihari umva murababwira ati guma inyuma yacu niharagera si nyuma yacu bariho n'ubu none mbewe ntiworoza aho turirimbira si twe twama kuri sena oya bariho abandi bama kuri baririmba hariya mugabo bajya abantu ntibashobora kwitwa Regimo twebwe tukiriho oya
kandi abantu bamenye nuko regimo itazohagarikira kuri twebwe dupfuye regime izobandanya ko ni ikintu gikomeye cyane kiri ku myaka myinshi projet yacu iri ku myaka myinshi tutazobaho iyo myaka twebwe nk'abo muri ko murabona ariko si kuvuga yuko regimo nk'ubu twebwe twova mu mwuka regimo kizoba gihagaze no mvuka imuyingo uyu nawe avuka mu Kirundo arashobora kuba ari uvuka mu Kayanza uyu akavuka mu Ntuzeya igihambaye nuko tubaheza ko karangamutima ko kuba bajimo setu Zica ngaruka murakunze gutanga ubutumwa ariko no musi nshaka ko mutanga ubutumwa ku barundi n'abaririmbyi b'abarundi n'abari hanze y'u Burundi biciye kuri micro za E+257 ubutumwa no musi mutanga ku baririmbyi baririmba vya bindi tusa twumva ngo sense yabihagaritse n'ubwahe Blaze nibakora ibidahagarara nibakora ibidafa ariko kandi bivana na profile umuntu arimwo cyangwa se intumbero ko ari umuntu mubwiye ati gutukana nibibi acabona yuko ugize nabi epo gutukana nibibi nyene twese turabizi mubwiye ati gukubitana nibibi agacavuga ati ahubwo urabeje donc son objectif ari yo gukubitana ego twebwe abo tubona boza nka twebwe nabokora ibintu bidapfa mugabo n'abakora ibipfa nabo nyene niba bandanye bakore donc hageze igihe cyabyo kirapfa kazi baba bakoze mugabo je ico no hanura abantu nuko bokora basi ibintu bifasha igihugu bigafasha ugwaruka bigafasha ikibano kugira ngo abantu tubandanye tubana neza aho bazoba bariko bakora neza cyane kugwaruka murakunze kuririmba mutanga ubutumwa wowe wahugeze no munsi indirimbo zanyu ubona zifasha iki abarundi n'ugwaruka indirimbo yose ya regimo iba ari projet kandi ni projet tuba twifuza yuko izana icyo bita impact positive kuri societe turamaze kubona impinduka nyinshi cyane ku ndirimbo zacu wereye ku kamashu aho twanura abantu bareke gusesagura bishinga gutwara amahera mu bantu mu bahabara turaza ku ndirimbo kanziza duhanura abakenyezi bareke kubaho ubuzima bwa komprezo bwo kwigereranya uko umuntu atabaye kubaho ubuzima bubayeho turaza ku ndirimbo abapapa mama aho tuvuga twibutsa abantu gukunda abavyeyi turaza ku ndirimbo abapapa aho twibutsa abarundi yuko umupapa ari umuntu yohabwa agaciro izo ndirimbo zose uravye message zirimwo n'izintu zimaze guhindura ikintu kinini muri societe kuko nta n'umuntu n'umwe yarazi yuko umupapa wukuri burya agiye mu kabare atabagiye kuboregwa gusa abagiye kurondera ivyumviro ubu rero barabehane gaciro mu ngo nyinshi abagabo barasohoka ugasanga barashitse muhira ahubwo umugore aravuze ati ko umugabo wanje yasohotse ni vyiza ntashitsa amutera ingumu nguvuye kuboregwa canke kubirike kubera ko regime tutaye bwabishire habone tuvuge yuko abapapa bo kubaha ibikorwa dukora ari vyingira kamaro zama ziriko zirasambuka twere turavyishimira feedback impact positive muri societe nini cyane bivanye n'indirimbo tuko turaririmba uno munsi turi mu mwaka wa 2024 regimo twitege kuri regimo gushika mu 12 ibikorwa byinshi cyane kubera muri 2023 twarakoze kandi mwarasohotse igihugu ego twarasohotse igihe kitari gito ariko kandi twebwe 2023 watubereye umwaka muto cyane kubera yuko programme twari dufise yari yagutse cyane donc ubu rero muri 2024 twifuza yuko dukoresha umuvuduko usumba uwo twari dufise muri 2023 kugira ngo nako nyene twirukanke n'iterambere uzubona igihugu kivuga ati muri 2040 tuzoba tumeze gutya 2060 naho tuzobe tumeze gutya ivyo natwe nivyo turiko turirukanka navyo kugira ngo iterambere ridushikire kandi ryongere rishikire mu gihugu cyane urabona yuko twebwe indirimbo turiko turakora nizo kubaka igihugu dushaka rero ko tujana n'iryo terambere ry'igihugu gutyo nacyo nyene ubutumwa bwacu bwo tubandanya dusora buzobe bwashitse muri abo bantu mbere twifuza yuko ubu butumwa bwacu buzoganza bwabundi nyene bwabundi butemewe kandi bizokunda okay uno munsi
akantu mubo musumbye abandi mukoresha akabanga katumye no munsi mu mwaka uheze wa 2023 musohoka cyane igihugu uno munsi abandi bavuga ati peki regime basohoka cyane babigenza gute n'igihe banga mukoresha ubundi azozi kurikoresha muri umwaka turimo ibanga dukoresha no kumenya bajya bahamagara twebwe dusohoke ivyo baba bakeneye umaze kumenya ivyo bakeneye nivyo ucukora umaze kubikora bahamagaye ucuvuga nti eje narabikoze nema nk'ubu bantu hari aye mu ivyo bihugu bafasaba bati turakeneye kumenya akaranga ku Burundi abantu baririmba go vyubu mugabo bataja kure yakaranga bari hehe uciukiriza bagasanga urimwo warabikoze nta nkeka baca bari amatike y'amadege ukaca wurira ukagenda ukirigura yiryamamwo uvyuka utambo kugira iki kubera uba wakoze ibanga nta rindi n'ukwicara mukaje inama n'ingingo nabo mukorana mukavuga muti mbega dushaka kugera he umaze kumenya iyo ushaka kugera wewe ututangura kurondera ikizohagushikana mbega ushaka kugera iburaya kugira bahamagara umunyafrika baba bashaka iki baba bashaka kubona remirie touristique ukuntu abarundi baririmba ukuntu bavuza umuziki none uce uza kuvuza nkabo bazoguhamagara gute utukora ivyo bakeneye akabanga nta nuko twereka kubabwira abandi ba artiste kora ibintu bitandukanye n'ivyabari abazungu hanyuma baguhamagare kugira ubereka nawe ivyo wakoze setu agasunika rugi muri rusange mwese agasunika rugi je no hamagarira abarundi gukunda ivy'iwabo dukunda ivy'iwacu ubu mwebwe muriko muratugirisha kino kiganiro tuvuye mu nama yaduhuza na ministre aba artiste muri rusange ivyavugiwe muraza kubibona ku ma media cyangwa abantu bazobibona mugamo ibintu vyinshi vyasabwe nuko igihugu coha agaciro k'ibikorwa mvabwenge vy'u Burundi 90% amaradiyo avuze indirimbo 80-90% z'i Burundi kandi baza yuko bizokorerwa ko vyagiye birasabwa n'abantu benshi abartiste bagiye barabisaba nibaza yuko ico gisabo cumvirijwe rero abarundi dukunda ivy'iwacu batashinze gushamo nizo nguvu ngo turinde kubikunda kuko uburundi buzotezwa imbere n'abarundi nyene ugutera imbere kw'igihugu nako bihera mu gukunda imico n'akaranga vy'ico gihugu sinivuge nk'umu artiste ko wamvuze en general nitwakunda ivy'iwacu tuzokunda ivy'umuziki dukunde n'ivy'abarundi bahingura muri rusange tuye twishorera kujya kwa bashinwa baba babigize hanyuma nitwaza kwishora duteye imbere dushorere n'ahandi hanyuma nitutabaho neza basi twebwe kubera umuruho kujya basokuru bacu bawugize kubera extravagisme n'ibindi abana bacu bazobaho neza murakoze ko n'ubutumwa bukomeye cyane Blaise nanje nagira ngo ndabatumirire abartiste cyane abartiste dukundane burya je nama ntanga karorero ku murimyi wa ruguru murashaka kuba musangiye urubibe hanyuma uwo karima ibiharage ngaha n'uyundi akarima ibiharage ngaha hanyuma mukimbura mwese kandi bajye abantu usanga bakundana hari naho mbere usanga bashobora kuba bafashanya mu kubicunga bakavuga ati wowe genda ucunge ntihagire igisuma ciba ibigori hanyuma uyundi tigenda nawe niburamukiwe gutyo bikagenda uko abartiste rero aho kwirirwa tuza turaza kubwirana ku marezo sosiyo ngo ndakwica ndakugira iki kandi tona mukora ko tona mushobora nano bashi mufiseko ariyo bavuga ngo ndakuvuna ngo ndagukonda kure ngo ndakugire gute no kumukora ko tona mukora ko tona mushobora bahanyeho nyene bagafatara bitokunda yuko amushobora ne umuntu mukora bimwe ntaba ari umwasi ahubwo umuntu mukora bimwe ni wa wundi wategeza kuza gusaba impanuro uti mbega wowe wabigenteje gute uyu canke jewe ndabigenze gute ukamubaza ingene babigenza hanyuma bigaca bigera neza hanyuma aba artiste tugira urunani kuko mu byo twize twasanze aba artiste twebwe nyene tutagize urunani na leta ntavyo yoshobora kuko ntiyo dushobora mugabo tubaze kugira urunani tukaba hamwe leta irashobora kugira icifatiyeko gutyo tugashobora gukora dutera imbere byose ivyo turiko turakora byumvikana mu byo banasavye muraza kuvyumva banasavye yuko abartiste dutegeza kuja hamwe tugakora ibikorwa rusange ibikorwa rusange simvuze kugira kuja gukora mu ibarabara mu ibarabara navyo byo ari sawa mugabo nko ku ma evenement mwamwe asanzwe azwi normalement abartiste ngo bategerezwa gukoranira hamwe bagakora igikorwa kijanye niyo evenement nyene none ico gikora atarukundo mufitanye dukundane abafana nabo nibabandanye bafana ibikorwa vyiza
aho babonye igikorwa ciza bashireko subscribe hanyuma bapartage kugira ngo n'abagenzi babibone bizoca bigenda neza ntibagiye gukubitira akagohe abartiste batarandikisha ibikorwa byabo muri Obedeya kuvyandikisha ni ku buntu kandi uvyandikishije bizogirira akamaro wewe bizogirira akamaro Obedeya ugira ko bisaba iki kugira ngo bavyandikishe nta na kimwe bisaba ugenda gusitwa ifotokopi ya karanga muntu ugashitwara photo passport izo zibiri ugaca ugezeyo barakwereka n'ibindi hanyuma ugaheza ugatwara flash iri ku gikorwa ciwawe bagaheza bakaca register reka muri rusange E+ ibashimire turabashima ko nokongera ko bamenye ko Obedeya yatanguye kwegeranya amafaranga umunsi bayatugaburiye utagiye kwandikisha ibikorwa vya mvabwenge uzoca usigarura rabo uvuga ngo mbe ivyo vyahabereye hehe turabavuniye akagohe natwe nka kuri Regimo Music twaragiraniye kontra na Obedeya twe turi mu barishe ibikorwa mvabwenge ngaha tubibutsa yuko dufise akabari kujya kabiri rya Gituro n'ikimuka kajandi tuzobabwira ko biri mu migambi no twicaye baze baradushorera mugabo mu artiste ufise ibikorwa mvabwenge indirimbo utaraja kwandikisha twebwe twararishe ngaha nimwumva batugaburiye amafaranga batondeje mu banyagihugu ntuzokanura amaso ngo ivyo vyabereye nkuko mutitabira ibindi bintu vraiment c'est ni twebwe ba mbere bo gusensibiliser ibi bintu Obedeya utwara flash ikizo ndirimbo zawe kugira baze barumviriza neza ko ari wewe kuko mu ikete baravyandika bakaca ubisinyira bakagwa na certificate ati iki gikorwa ni iki wanje akagoye nkebura barundi nk'ubu muntu azo kwihenda agakoresha ururirimbo rwa Regimo Music tutabimehereye uruhusha akarukoresha mu bintu bitajanye n'ivyifuzo urwo ruririmbo twebwe twaruhereye akabona turamucake kubera ubu n'igipishi uwumva yumvise uwubona yabonye kuri micro mwari kumwe na jewe nimbona Aristote the Vibe Master umwana w'Imana umuvyeyi w'abana benshi reka ndabashimire nshimire cyane cyane umugwi Regimo Music baduhaye umwanya ryari teka kwicarana namwe ryari teka musaza kandi uri vibe master kabisa ebana urabisa kandi ntuhusha Bless nagushimiye wewe urakaze reka nshimire hari inyuma ya kamera ni Gogo Gontra umwe abikora neza umwe aguha amasana bameze neza n'amajwi reka nshimire Jidikael Gihimbare manager wacu adukurikirana uko bukeye bwije nshimire na Digi Rugamba yobawe cyane hari hose sonda subscribe kuri channel yacu ugire je mugire na share kugira ngo ibikorwa vyacu ubandanye ukurikirana umwanya ku mwanya bye bye ciao ciao.